Aho ni ku mutumba Shanga komine Buhiga intara ya Karusi hasanzwe hari ikigwati c'amahoro. Muri ako karere ishiramwe mpuzamakungu ryitaho iterambere PNUD rifadikanije n'ishirahamwe ryitaho ibifungurwa n'uburimyi FAO ryarabaronkeje umuyaga nkuba uturutse ku mishwarara y'izuba biciye mu mugambi umuco w'iterambere. Imiryango irenga 300 rero ikaba ari iba muri ico kigwati. Ahandi hashikanywe umuyaga nkuba muri uwo mugambi ni muri Kamahoro kuri uwo mutumba nyene Shanga. Ico kigwati naco kikaba kibamwo imiryango irenga 500. Muri ivyo bigwati vyompi uko ari bibiri abene gihugu bariruhutsa bakamenyesha ko ubuzima bwahindutse ugereranije n'igihe batari bwaronka umuyaga nkuba. Muri iki gihe rero hari abasigaye bakora imyuga itandukanye nko kumwa, abaciye bagura insyo z'ibigori, hari ishirahamwe ry'abakenyezi basigaye bakora akazi ko kubarira impuzu n'ibindi. Muri rusangi rero abene gihugu bo mu mico itandukanye barashima. Amatara ataraza sinabitora nyene narakunda kudubura kubera mpejeje gufasha abavyeyi bwaca bwira nkaca mbura umwanya wo kwiga kubera hatabona. Mugubu amatara yaje mvuye ku ishuri ndabafasha nkiga hajya mejeje kubafasha hacanja nanje nkatora ikaye nkiga. Ubu ndabitora kubera amatara yaje. Ubu ni sawa natwe turorohewe kuko ni mashini ziriho mu bisanzwe kare twaja Buhiga tugafata ahantu kure, ariko ubu turasyesha n'utugori nyene twisanzuye hafi, ukava mu murima ugacushika wiruka bagaca bagusyera ugasanga nyene biratunganye neza. Ubu turabishima kabisa, bimeze neza. Aya matara dufasha byinshi kubera naho tubarira tuvanga no kurima. Umuntu aragenda akarima mu gatondo hama ajejeje ku mugoroba kaza agacana itara gafata imashini akabarira. Eka na musitanteri arongoye komine Buhiga aremeza ko umuzo w'uwo muyaga nkuba watumye haba impinduka. Nk'abene igihugu rero dusanzwe duserukira na twebwe nyene turavyishimira tugashimira leta y'u Burundi. Eka mbere kubera ry'amatara no kuzimatazima n'igihe ibuhiga umucanwa wa Regidezo uhagaze gatoyi nawe Buhiga barahavura bakajabuka kugira ngo baze gukoza ivyo bigori nitwe tundi kugira ngo bashoboye kwikenuza mu muryango. Misanzo rero n'ukuri twakengurutse cyane dukengurukira leta y'u Burundi. Muri iki gihe rero bikaba biri mu minwe y'abajeje intwaro muri komine Buhiga n'umugambi wa leta ujeje gukwiragiza umuyaga nkuba mu mitumba ABR.